Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi bavuga ko batabona ingene imiryango igiye kubaho kubera ibifungurwa biduzwa ibiciro ku musi ku musi. Abo nabo akaba ari abasanzwe basumira mu isoko yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Isoko ryacu mu Ruyigi avuga ko ibiciro abadandaza bavuga biteye ubwoba. Uvuze ibintu vy'injagaha n'akamaramaza raba nawe ikiro c'umuceri ubu kigeze hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi kandi cyahora ku bihumbi 4. Ibiharagiro kigeze ku mafaranga ibihumbi 4,500 cyahora kuri 2,500. Ubufu 1,500 ku mafaranga 700, 800. Urumva ko abanyagihugu twarahwereye. Nariga rero ngo basanzwe bugarijwe n'ubukene ntibagishobora guhangara ivyo biciro vy'umurengera, ndetse bamwe bakaba bamaze guhungira mu gihugu ca Tanzania ku gutinya ko bagwa imbere y'abana. Abanyagihugu ntibashobora kurunyira ko bigora koko barakenye cyane. Leta nayo kirirwa irabanonoza ivuga ngo baterera amatora. Urumva ko ibintu bizimvye cyane, ntitwavuze ibintu vy'amamesa, ibindi bintu biva hanze. Ubu mbere hariho abahungiye Tanzania kubera ubwo bukene bwo kutaronka ingene basuma, abandi baja guca ingero. Abacuruza bobo bakaba basigura ko nabo nyene babirangura ku mafaranga y'umurengera. Ikindi abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi bidogera ni intererano z'urutavanako basabwa ziza zisongera isi.